yezu yerekana ubuninahazwa bwiwe. Ku munsi ugira gatandatu habaye ubugeni ikana mu bugarire. Nyina wa yezu niho yarari. Yezu nawe nyene yari yatumiwe muri buno bugeni hamwe n'abigishwa biwe. Umuvinyu nguze guhera, nyina wa yezu aramubarira ati, erega nta muvinyu bagifise. Yezu nawe amwishura ati, mbega mugore, twe nawe tubisinzikaye kwiki? Igihe canje nikiragera. Araheza nyina wiwe abwira abasuku ati, icaza kubabwira cose muragikora. Hano hari haterekanze intango 6 zabajwe mu mabuye abayahudi biyuhagiriramwo. Imwe imwe yuzuzwa n'impange 2 canke 3. Yezu abarira babasuku ati, nimwuzuza amazi izo ntango. Barazuzuza no hejuru. Araheza Yezu ababarira ati, nimuzahe rero mushira umuteretsi. Baramushira. Nyamuteretsi ngo yumvirize nyamazi yahindutse umuvinyu, ahamagara nyene kurongora kuko atarazi iyo nyamuvinyu uvuye. Byari bizwi na nyabasuku bene kuvoma. Aramubarira ati, abandi bahora babanza gutereka umuvinyu uryoshe, bamara guhimba bakabuhirira utanganya uwa mbere kuryoha. Yamara weho wabanje kwirengagiza uwuryoshe, none uwuzanye ubu. Ico nico kimenyetso Yezu yatanguriye ko agikorera ikana mu bugarire. Uko niko Yezu yerekanye ubuninahazwa bwiwe, abigishwa biwe baca baramwemera. Iri ni ijambo ry'Imana. Tugiye Kristo ishaza kwabwira cose muragikora. Iyi niyo nyigisho kuri no munsi ugira kane tugire dushikirizwe. Iyo nyigisho tukayishikirizwa n'umwe mu bagize Renouveau Charismatique yo mu Kinindo, akaba yitwa Madame Alice Gwamo, akaba asanzwe ari umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'icongereza. Nkuko twama mutega amatwi, muzirikane, inyigisho muzishire ku muzirikanyi, hanyuma twambaze mutima mweranda kandi nkuko twama, kugira ngo izo nyigisho twazishize ku muzirikanyi tuzigendere mu buzima bwacu bwa misi yose, zidufashe kubaka paruwase yacu.
mwaramutse mariya wuzuye inema mukaba muri Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, by'ukuri ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu na Mariya ni bane nahazwe uno mu myaka yose. Ndabaramukije intasho y'amahoro ya Kristo mwese, intasho y'amahoro, ya ntasho atakindi Yesu yaramukishije abatumwa biwe wa musazuka. Shalom, amahoro ya Kristo mwese. Niteka ntangere kuba nashoboye gushika ngaha, nasabwe kugira ngo dufashanye kuzirikana iri jambo ry'inkoramutima nk'uko umusaseredoti ahejeje kurivuga. Ijambo ryabaye ijambo ry'ishimikiro y'iki kiringo ceranda murimwo abanyakanyosha mwese. Mukwiye gukeza umukama, mukwiye kumushimira. Ibintu nk'ibi ntibishikira bose. Ibintu nk'ibi by'uko abantu baronka akaryo nk'aka ko kwinovora ibyiza by'umukama amaze iminsi akorera muri iyi paruwasi bigashika uri muzima, igiharuro cy'imyaka 10 kikarumana, n'ivyo gushimira umukama. Rero umuntu abare mu ntiza ayo mashi, dushimire bose umukama. Ijambo tuza gushimikirako, ijambo ry'umutwe rivuga ati icaza kubabwira cose muragikora. Iryo jambo riri mu njiri ntagatifu yanditse umutumwa Yohani, ikigabane ca 2 kuva ku karongo iryo jambo riri mu kigabane ca 2 c'injiri ntagatifu ya Yohani akarongo ka 5, ariko injiri bahejeje kudusomera ni kigabane ca 2 kuva ku karongo ka 1 gushika ku karongo ka 12. Iyi njiri turayikunda cyane, sivyo gaye? Turayikunda, abana ba Mariya barayikunda, niyo benshi dukunda gufatirako kugira ngo twerekane ubukuru n'ububasha bw'umuvyeyi Bikira Mariya. Uyu munsi tugira ngo tuyinoganze, ntibibe bimwe by'ibishobisho byo kuvuga ngo mengo turiko turaniganira ijambo ry'Imana n'abavukanyi bandi tudasangiye ukwemera. Tuvyumve ku buryo burangutse uko mutima mweranda aza gushaka kubidushikanako. Ijambo ryugurura iyi njiri rivuga riti ku munsi ugira 3. Turaza rero kuvuga kuvyerekeye ibiringo bijanye n'iyi nkuru nziza, kuvyerekeye abantu bavugwamwo, hanyuma duheze dushimikire kuri rya jambo ngo icaza kubabwira cose muragikora. Tugijire mu mizi, twumve ico umukama ashaka ko tumenya uyu munsi, we yaduteye iteka akadushikana aha. Rero mu bijanye n'iyi njiri, ijambo ryugurura rivuga riti ku munsi ugira 3. Ku munsi ugira 3 niho habaye ikimenyetso ca mbere c'ukwininahaza kwa Yesu Kristu, ikimenyetso c'ubuninahazwa. Hariho abacita igitangaro, ariko umwanditsi w'injiri ntagatifu ari we Yohani avyita ibimenyetso. Avyita ibimenyetso bize kugira ngo vyerekane Kristu by'ukuri ko ari wa Mesiya yavugwa, ko ari wa Mesiya yavuzwe mu bwuzure bwa kera. Ni ikimenyetso. Yesu Kristu yigize umuntu, aheze akabereka ati inyuma y'uyu muntu mubona hariho Imana yariho, byose bitararemwa, wa wundi yavuga rimwe byose bikabaho. Amen. Umunsi ugira 3,
umunsi ugira gatatu ni ijambo rikomeye. Turibuka ko Yesu Kristo yizuye mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, ku munsi ugira gatatu, si umunsi wa kabiri ariko ni ku munsi ugira gatatu. N'uyu munsi rero ugira gatatu umukama yashimye kugenda aho hantu hitwa i Kana. Ariko rero umwanditsi w'inkuru nziza Yohana ntahera kuri Yesu, avuga ati habaye ubugeni i Kana mu Bugarire, nyina wa Yesu niho yarari. Ngo Yesu nawe nyene yari yatumiwe muri ubwo bugeni. Ibi ni ibintu tutamenyereye kumva, aho igisomwa mu kutwereka abantu bariko baravugwa bahera ku mukenyezi muri Israeli muri ivyo bihe, cane cane nyina wa Yesu. Yo ameze nka wa wundi umengo ntiyaboneka cane, ntiyavugwa cane, ariko uyu munsi w'iki gitangaro cya mbere niwe batanguriyeko. Hari ibanga ryihishije aha hantu rero, ngo nyina wa Yesu niho yarari. Yohana umwanditsi w'inkuru nziza nta na rimwe avuga Mariya ngo Mariya, yama mwita nyina wa Yesu, atamwise gutyo akamwita ngo wa mugore. Niki turaza kukimenya. Mbere iyo ataba barabaye abandi banditsi b'inkuru nziza, ntawe ari yomenye yuko nyina wa Yesu yitwa Mariya. Yohani mweranda yama afatanya uwo muvyeyi yatewe iryo teka n'ubwana ubukuru bw'izina rya Yesu ari we Yesu Kristo. Ntaho bamuvuga aterekanye ubuvyeyi bwiwe na Yesu Kristo. Amen. Ngo nyina wa Yesu niho yarari. Atanguriye kuri uwo mukenyezi. Uwo mukenyezi ngo kandi ngo na Yesu nawe nyene. Umuntu avuze ati nanaka nawe nyene, umengo si umuntu akomeye gose. Umengo hariho ujya yarabanje araza, hanyuma nabanaka niho bari. Kiratwereka ikibanza gikomeye c'uwo muvyeyi aho hantu hitwa i Kana. Uwo muvyeyi ni hari muri ico kibanza citwa i Kana. Mbega i Kana ho nukuvuga iki? Ngo habaye ubugeni i Kana. I Kana nagiye mu banminuje mu bijanye no kumenya inkomoko y'ijambo i Kana, ngo kivuye mu ijambo kivuga ngo kane, gisigura umubingo. Hariho abawita umubingo. Umubingo hari ahantu hitiriwe iyo mibingo, ngo hari ahantu ku birometero 8 uvuye i Nazareti, si kure y'i Nazareti, n'ahantu nkuko wovuga uti mu ntara y'Ubugarire, ahantu mu Bugarire hitwa i Kana. I Kana naco ikaba gisigura umubingo canke umubingo, abumva igifaransa rohozo. Aho hantu hitwa umubingo niho habereye ubugeni, kandi niho hashimwe kubera igitangaro ca mbere, ikimenyetso ca mbere. Umubingo canke umubingo ni ikintu kenshi gisigura ikintu kigoyagoya. Abantu ugira ngo mwoba mutarawubona, ni ikintu kimera mu myonga, kiduga kikamera nk'icomera nk'igiti, kikagira utuntu hejuru mugabo kitagira ingufu, kinyoganyoga. Ni wa mubingo abasirikare baha Yesu baciye kumwambika urugori rw'amahwa, bamucekeza, bawumuha ngo nawe ufate mu ntoki. Ngo ngiyi ntahe yawe, ngiyi inkoni y'ubukuru, ngiyi ntahe yawe, bamucekeza. Ni ikintu cerekana ikintu kigoyagoya, kitagira ubuzima, kidashinze imizi. Umuhanuzi Izaya mu kigabane cya 36 akarongo ka 6 agereranya Misiri n'urubingo ruvunitse.
umuntu yishimikiza rukinjira mu kiganza ciwe rukagitobekeranya. Murumva ko atari ikintu nyene gifise ubuzima, ni ikintu kinyoganyoga. Umukama wacu Yesu Kristo ariko arashingira intahe Yohani Batista, naho nyene turabona ko yavuze umubingo cyangwa urubingo. Yaruvuze ariko avuga Yohani Batista ati mbega mwagiye kuraba iki? Mwagiye kuraba iki mu bugaragwa? Urubingo ruzungagizwa n'umuyaga? Atoya, ahubwo n'umuhanuzi. Ati mu bana b'abantu nta numwe. Urubingo, ico kintu kitagira ingoga, ico kintu kitagira ubuzima kinyoganyoga, nico Yohani Batista tarari. Yarushinze imizi, yarushimitse, ariko ikana twumvise hitirirwa urubingo. Hitirirwa urubingo bingo, hitirirwa ivyo bintu bidashinze imizi, hitirirwa ivyo bintu binyoganyoga, hitirirwa ivyo bintu bidashimitse, ivyo bintu bitari ivyo kwifatikiza. Naho umukama yashimye kwimenyekanishiriza. Umuntu yokwibaza ati ariko igitangaro ca mbere kuki kitabereye mu bibanza abanyisirayeli baha agaciro kuruta? Mbega kuki kitabereye mu isengero ry'i Yerusalemu? Mbega kuki kitabereye mu bindi bibanza baha agaciro ahandi atari mu bugarire? Mu bugarire cyari igihugu gikengeretse, igihugu cyarimo abantu bavanze imico, basenga imana z'ahandi. Abantu bari baranywanye n'abanyisirayeli bakanywana ku buryo abayuda bahasuzugura, bumva ari ahantu hagayitse, hatari abantu bakanyasisa by'ukuri, bakasisa. Ariko aho nyene mu bugarire ikana mu rubingo niho umukama yagiye kwimenyekanishiriza ubwa mbere. Ivyo bikubwiye iki gamuvukanye? Ivyo bikubwiye iki? Ni Imana yo gukomerwa amashi. Uti kuki? Iyo ije ahakomeye tworinze kuba bakomeye. Iyo yiyereka abantu bashitse imizi, twovuze tuti nanje ntarashinga imizi, iyo Mana ntizozi wanje. Ariko ni Imana izaho nyene, ni Imana yishurira aho nyene muri aya magara make yawe. Ni Imana inyoteye kukwimenyesha, ni Imana igira urugendo igashika iwawe muri ivyo wita ngo birakengeretse, muri ubwo rugo urawe uti vyaranse, muri ubwo buzima uvuga uti hoba hakivamwo iki. Ubwo rubingo ni umukama azokwishingiraho intahe, hari ikimenyetso azohakorera. Amen. Ntihakagira uwikengera rero. Nico cigwa twumva ca mbere twokura kwiri jambo ngo icaza kubabwira cyose nimuragikora. Tangura wumva uti jewe kana, jewe muntu nyumviriza, wewe kana mu rubingo rwawe hariho ico umukama ashaka kukwimenyesha. Ntiwikengere. Nuko rero turahejeje kuvuga bimwe mu bijanye n'abantu n'ahantu ico gitangaro cabereye, ico kimenyetso gikomeye cabereye. Ubu turabe amajambo tushimikiye ko ari iri jambo ngo icaza kubabwira cyose murakikora. Iri ni rimwe mu majambo indwi umuvyeyi Bikira Mariya yavuze muri Bible yose. Umuvyeyi Bikira Mariya yuguruye akanwa inshuro indwi. Ubwa mbere yabajije umumarayika ati mbega biri bugende gute? Biri bugende gute ko ntari bumenye umugabo? Aramubarira, murabizi ivyo yamubariye. Ubugira kabiri acavuga ati jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere nk'uko bivuze. Batubarira ko yaciye afata urugendo akaja kuramutsa mwene wabo Elizabeti. Bagacatura ati Elizabeti yumvise intashe ya Bikira Mariya. Ijambo rya gatatu umuvyeyi Bikira Mariya yavuze yararamukije Elizabeti, hariho indamutso yavuze. Ubugira kane ni hamwe aninahaza umukama
ati umutima wanje uranirahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Hajya yavuze ijambo rigira kane. Ijambo rigira gatanu ni hamwe yari yabuze umwana wiwe akamusanga mu ngoro, araheza mubarira ati urabonaga mwana ibyo watugize twe na so wawe, murazi ngene vyagenze. Irya gatandatu n'iry'indwi yavugiwe ikana. Irya gatandatu yavuze ati erega nta muvinyu bagifise. Iry'indwi ati icaza kubabwira cose muragikora. Ngaya majambo yavuze yahereje kuri iryo ngo icaza kubabwira cose muragikora. Iryo jambo ryibungenze vyinshi, ntaco yari agikeneye gusubira kuvuga, ntivyari bigikenewe. Ahantu yarivuze ahejeje gutabariza uwo muryango, nta n'umwe yaje ngo amubarira ngo nta muvinyu tugifise. Ariko kuba ngaho kwa Bikira Mariya, ugutumira Bikira Mariya, ukuba ngaho kwa umuvyeyi Bikira Mariya gutuma abona niza atawamubwiye, kandi bigatuma atarinda kubwira bene urubanza ngo hemwe ngo ngiye kubavugira. Ivyo ntavyo arinda kuvuga. Ni umuvyeyi yaciye bugufi, yatabarije abana abamutumiye, arabona ico bakenye. Hanyuma ahejeje kubona ico bakenye akibwira umwana wiwe. Yezu amubwira ati mbega wa mugore ivyo tubinezwe kwiki? Hariho umwana yigeze kumva iki acavuga ngo mama ko Yezu vrema ngo none ngo yashaka kubwira guco mama wiwe. Umugore avugwa ngaha si umugore yovuga nk'uwikwiye, ni wa mugore yabugwa mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca 3. Eva ahejeje kumenja, Imana yavuze ati hazoza umugore, we n'uruvyaro rwiwe bazogukandagira ku mutwe, nawe uheze ubakomora igitsintsiri. Ni mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca 3. N'uyo mugore ku musaraba Yezu yamubwiye ati wa mugore nguyu umwana wawe. Yashatse ko abantu dutegera ko uwo mugore ari wa wundi. Kimwe cananira Eva, hamwe Eva yahemuka, ntiyari kana wewe, ntiyari mu rubingo wewe, ahubwo yahinduye iparadizo ayihindura urubingo. Ariko uyu muvyeyi we ashikiye aho nyene mu rubingo, ahahaye iteka. Niho haha muhora mwumva muri ekleziya umuvyeyi Bikira Mariya bamwita ati ni Eva mushasha. Aha ikana arahagaragarije ukwemera. Imana iramushingiye intahe, wa mugore nawe umutima yaronse umwe wibungenga jambo muri we, uvyuye ijambo rihakwa kumera nka rimwe yabwira umumarayika. Yabwira umumarayika ati genda umusavyi w'umukama. Abwiye abatumwa ati icaza kubabwira cose muragikora. Mbega umuntu yoshobora ivyo ninde wundi atari uwibungenze ijambo? Icaza kubabwira cose muragikora. Ijambo ryuzuye ukwemera, ryuzuye ukwizigira, ribona vyiza, ribona ibishoboka. Ijambo ritari iry'umwiheburo. Mbega mu rubingo ndimwo ikana hanje hariho umwizigiro, ndizigira muri jewe ndacemera ico Imana yombwirira aha cose ntogikora. Muri ico gihe mbega jewe ndi Eva w'uyu munsi canke ndi uwo muvyeyi narakiriye umuvyeyi, narakiriye Yezu mu buzima bwanje, ndamwibungenga mw'ijambo akigira umuzima. Ni ijambo rikomeye.
icaza kubabwira cose muragikora. Ni ijambo ry'ukwemera ubwa mbere. Ukwemera hariho icyo Imana iza gukora, hariho icyo Imana ishobora gukora, kandi nanjye ndemeye ko icyo aza kuvuga kandi nza kumva hanyuma ngakora. Uku kwemera si kwa kwemera kurahushanye na hahandi Yesu yageragezwa mu gahinga, Shetani kamubwira ngo niwiterere hasi, ngo none nkakubona. Mbega iyo witereye hasi kugira ngo abamarayika bagusame, uba wemeye cyangwa uri kuragerageza? Intumbero ubugamije ni iyihe? Niyo kwemera cyangwa niyo gupima ko rya jambo ryavugwa ari ry'ukuri? Naha ubutandukane buri hagati y'ukwakira n'ukwemera kumviriza hama nkarangura irivuye ku Mana atari iryo jewe nitu. Umuvyeyi muri iryo jambo aturoresha kukumviriza icaza kubabwira cose, arakibabwira mugikore. Muga hagati yo kukibwirwa no kugikora hariho kucumva. N'umuvyeyi adutumirira kumviriza ico Imana ivuze aho hantu, hanyuma kugamburuka nkagikora. Dutegere kandi bavukanye ko umuvyeyi Bikira Mariya atababwiye ati gumaho nje kumubaza ndaza kubabwira inyishu, suko yavuze, ahubwo yarabizigiye. Erega namwe murashoboye, erega namwe yobabwira mukumva, erega namwe birashoboka. Uyu munsi mu gihe tubayemo ni gihe hadutse ikintu c'abantu bavuga ngo nabavuga butumwa ngo nabaki, batubwira ko ari bo bonyene bumva, batubwira ko ari bo bonyene bashobora kutwumviririza ivyacu. Ivyo bintu naho bitaniye n'ukuragutsa. Invitation, ubutumire umuvyeyi Bikira Mariya duha ni ubutumire bw'uko dushoboye kumva ibitwerekeye Imana itubwira. Hari abantu barushe biruka hirya no hino ngo barondeye kumuvuga butumuriya, nguriya yavuze ibi, nguriya yavuze biriya. Muvukanye muri urwo rubingo umviriza icaza kukubwira, cumviriza hamuheze ugikore. Amen. Abatagize ivyo nabo tukabaho dukora ivyo twishakiye, canke ivyo dutumwe no kurabira ku bandi. Sivyo gabavukanye. Turaba banebwe bukumviriza ngo twakire hanyuma tugende. Ugasanga tubayeho turabira ku bandi ngo ujya hajya byarakunze mugira naje byokunda. Ujya nujya wewe ni wewe. Umukama ari nica kubwira wewe muntu nyumva. Umukama arashoboye kukubwira wewe muntu nyumva. Muntu nyumva, amatwi yawe arashoboye kumva. Ni watumira umuvyeyi akazi wawe. Amen. Urashobora kumva. Imana iragukunda ku rugero ko ishaka kuyumva. Ku rugero ko ishaka kuyumva. Iranyotewe kukugirira umunsi mukuru iwawe. Muri urwo rubingo ahikana ihagira iparadizo, isubire ihagire Edeni. Birashoboka. Amen. Ni waba uvyemera nukomera amashi yo muhanda. Birashoboka. Urashobora kumva. Urashobora kumva ijwi ry'umukama kuko uri umuntu yacunguwe. Munsi y'umusaraba hari ikibanza cawe ntasubirirwa. Amen. Umukama yakuziganira kugeza uyu munsi akakuremera ubuhigwe. N'umukama ashaka kukumvisha icyo ashaka kukubwira. Reka kwihebura, reka kwiruka hirya no hino. Emera, zigama, umviriza, uzigama uheze utambuke. Amen. Umukama yamanutse muri we ugoyagoya, muri we uri mu bintu utabona uti mbega ejo ni gute, muri wewe uri kuriyumvira uti mbega bizogenda gute. Umukama aranyote waho,
hako yoza hariya kure, hako yoza muri bya bibazo by'iteka, aranyotewe gushika hikana, arahanyotewe. Mutumire, tumira umuvyeyi uheze umutumire nawe arahaza. Wewe udahagarara ngo ureme, ari nica kubwita. Umweranda Augustino Mweranda niwe yavuga ati Imana yaturemye ataco dukoze, yamara ntidukiza ataco dukoze. Umunsi w'ukuremwa nta kintu umuntu yamenye, yibonye araho, yisanze araho, ariko kugira ngo urukiza rugushikire muntu we, hariho ico urinda kugira, hariho ico urinda kugira. Uti ivyo bikuye he? Hariho ico urinda kugira. Umuvyeyi ati icaza kubabwira cose muragikora, hari ico ukora. Twumvise ngo babasuku baciye bavoma amazi, hariho amazi we uvoma. Kugira umenye mu ishure hariho amazi uvoma, kugira ukiri iyo ngwara hariho amazi uvoma, kugira ngo amahoro aze mu rugo we muntu nyumva hariho amazi uvoma, kugira uronke akazi, kugira uve muri ivyo bintu bigutuma unyoganyoga hariho amazi iwawe. Hariho ico ukora, hariho ico ukora, hariho ico ukora. Ariko dusanzazwa no gukora ivyo twibwiye, no gukora ivyo abandi batubwiye, no kubaho tutazi iyo tuva n'icyo tuca. Bugaca bukira umuntu atazi ico Imana iriko iramuvugako, ataricara ngo bayage, atarayumviriza. Hariho ico ukora. Igikorwa c'umuntu kugira ngo habe umusesekara w'izo nema w'ubuzima iwe kirahari. Imana yaturemye ataco dukoze, ariko ntidukiza ataco dukoze. Niho rero ukwemera
amen. Afise ubweranda burengeye abandi bose n'ivy'ukuri. Imana yaramutoye ni Eva mushasha, kuko Imana yamana inyishu kandi Imana idatana mu ndagano. Ico yari yaravuze carinda gushika. Nta wundi Mesiya turindiriye nuja. Umugore yabuwe mu gitabo c'amamuko niwe yabaye umuvyeyi nyina wa Yesu, nkuko Yohane Mweranda bitubwira. Umuntu yokwibaza ati none kuki ikimenyetso ca mbere kibereye mu bugeni? Ibintu vy'Imana si ibintu vyo gupfa guswatanisha. Imana ntakikora kidafise isiguro ikomeye, mbere siguro usanga ishika kure. Ubugeni nibwo Umukama kuva no mu isezerano rya kera, mu bwuzure bwa kera, yashimye guhishuriramwo ubwuzure bwiwe n'umuntu. Imana yacu ni Imana y'ubwuzu, ishaka kuzura natwe, kugiranira natwe ubunywanyi bukomeye, kujya kumunega n'umutambukanyi wiwe. Ni Imana y'ubwuzure, ishaka kuzura n'umuntu, atari umuntu mu kivunga, umuntu wewe, kuko ata muntu aremwa atiyumviriwe n'Imana. Kugira ngo rero Umukama Yesu ashika aho hantu ikana muri urwo rubanza rwitwa ubugeni, aharangurire ikimenyetso ca mbere, ntivyari ivy'ubusa. Yaseruye ico Yeremiya yari yarabuye muri gitabo c'umuhanuzi Yeremiya igabane ca 31, icifuza Imana yari yarabuye co kunga na Isirayeli isezerano rishasha. Amen. Nukuri tuvyumve, tubitegere ko Umukama ari Umukama muzima. Ijambo ryiwe ni ijambo rihoraho. Twariko turavuga imbere yaha, urumva ko by'ukuri witeguriye ubwo bwuzure. Mwibatisime waragize umwana w'Imana, mwikonfirmasiyo ugirwa umutumwa, usigwa amavuta aho hose muri ivyo biringo bibiri, ukaza mu misa ukakira Yesu mu isakamento ry'Ukaristiya, akazi wawe kugira ngo mwungu ubwo bunywanyi, iryo sezerano riranguke muri wewe muntu, akaza muri wewe, akaza muri jewe, kugira ngo tuyage akayaga k'inkoramutima. Ni Imana itari kure, ni Imana iri hafi. Emmanuel, Imana mu bantu. Amen. Twariko turavuga ico kintu c'ukumva, nagira ngo ndakigaruke ko ngo icaza kubabwira cyose muragikora. Mu yandi majambo ni mumwumvirize hanyuma mugamburuke. Hariho abantu bashaka kwibaza ati mbega none Imana iracavuga? Mbega mu bihe by'ubu ego uratubariye ivy'ikana baramubona bobo, mbega uyu munsi aravuga? Umukama aravuga, sivyo none? Umukama aravuga kujya nyena kuvugira hamwe iwe yiremeye, hamwe atakindi kizohahaza atari we nyene mu mutima wawe akakuvugiramo, mu gatima mpanuzi kawe, hamwe ucumura ukumva agatima karadize. Rijya n'iryo jwi ry'Umukama. Umukama aravugira mu bantu biwe, mu basaserdoti, mu nyigisho, mu masakramento, hose Umukama aravuga. Ni Imana ivuga, ni Imana iri kumwe natwe. Kuyumva rero nibaza ko ari cyo kibazo. Kuyumva nico kibazo. Kuki? Kuko kenshi twumviriza dusamaye. Kuko kenshi hari abantu bamwe bamusanga bafise umugenzo, sinovuga ko ari mubi, wuko agenda agasenga, yaheza kugurura ijambo ry'Imana, ati Mukama mbarira rero. Yagera ahantu akagera ahantu ngo akumva umenga iryo jambo ntaryakiriye.
mwamva zeramwe agaca afata bible ngo hushu. Umwaka uheze twarazirikanye ko ijambo ry'Imana ari ingabire. Emera ubwigwe kandi ugamburuke wakire. Uwundi mwanya kitubuza kumva nuko amatwi yacu tuyaha kumva ibindi bintu byinshi muri iyi si zunguruka. Ntimwazizega yemwe ngo isi irazunguruka, burya ngo si izuba rizunguruka, ni isi zunguruka iruhande y'izuba. Yashikira abandi bashikira rikaga, abandi barenga ko gatoyi rikaziba. Tukazojana niyo si zunguruka, tukazunguruka nkayo, ntitube tugishobora kumva ijwi rya mutima mweranda muri twebwe. Hari umusaserdoti akunda kuvuga ati umuntu akazoja ngaho amatwi yiwe akayahebera humura, akayaremera inzamba, akayahebera rema. Ati jambo yarigize umuntu abana natwe, niko yavuze. Ndabisubiyemo, ni Patiri Amando ryarankozeko. Ati ijambo ririgira umuntu, niwumviriza humura, humura izigira umuntu muri wewe usigara wumva kujya. Inzamba ukayiha amatwi yawe yose, izo rema uko nyene byinshi. WhatsApp ikagutwara amaso ugasanga warazungurutse nk'isi, warazungurutse nk'isi. Bavukanye hariho itandukaniro hagati y'icyo twovuga tuti icyo umukama avuga mu gifaransa no kwita ni revelation n'amakuru y'isi, n'amakuru y'isi. Ikizohindura ubuzima bwanje si ukumviriza izo maradi yavuga, kenshi si uko, cyane cyane iyo njanywe nayo, kenshi ni ukumviriza intumbero umukama amaye nkatambukira muri iyo ntumbero. Sivyo none mu biringo abantu bashobora gukoma induru bati karabaye karabaye, hariho abantu babihezagirirwamo. None banganiriye nuko bamenye guhitamo ico bumviriza, bakagiha umutima wabo wose, bakagikora. Uwo musaserdoti nababwiye yavuze ati ukishinga ivyo, wewe wagizwe umwana w'Imana mu kwemera, uzosanga utacemera kuri umwana w'Imana, usanga uri umwana wa Gahutu n'umwana wa Gatutsi. Nk'ubu ucumva kuri umwana w'Imana, umwana aganiriza umuvyeyi akamuyagira. Reka rero tureke kuba abana ba Gatutsi na Gahutu, twumvirize Imana, twemere tubwire, tuyumvirize, tuyihe umwanya. Mu gitondo ico uzindukirako nico Mana yawe. Imana iraguha ubuzima ukazindukira kwa WhatsApp, Imana iraguha ubuzima ukazindukira kumviriza ibintu na biriya. Icuha ikibanza ca mbere nico uzogenderamwo, uzoheza wameco. Hama ngo ukoze isoni Imana ngo ujya kandi arasenga ngo ariko raba arakenye, oya ngo ariko raba ngo heraba, naho ubukene bushobora gushikira umukristo ko nta sezerano ryo guhora tumerewe neza dufite. Ariko twemere twumvirize, twemere dutekane, duhe Imana ikibanza cayo, tuyumvirize, tuba abana bayo, tuba abayoboke bayo, tuyegukire koko. Tuzoheza tubone ingene umubingobingo wacu uhinduka iparadizo, ingene ibigoyagoya bihinduka ibikomeye, ingene ahatari ubuzima haba ubuzima bwuzuye. Umukama Yesu yabwiye babateretse ati, yabwiye babasuku ngo buzuze intango 6. Bavuga ko ngo imwe imwe yarimwo ingero 3, ingero imwe ikabirimwo nk'amaritiro 30. Wumve ko ari hafi amaritiro 560 yari amazi ahinduka umuvinyu. Izo ntango bakoresheje zari ntango bene Isirayeli bicyororeramo, intango bicyororeramo. Byari ibintu bitari vyiza, ntibyari ibintu novuga ntibisukuye rwose. Ariko muri ivyo nyene iryo cyorogwa Musa yari yarategetse, niho jambo ashitse ngo atwereke ko ibwirizwa yaje kudukura ku mugozi waryo akatugira bidegenza. Aho nyene muri ivyo umengo ntako bimeze, uwumviriza Imana
arumva yuko ishobora no kumutuma ivyo nyene ico aza kubabwira cose. Byari ibintu bitumvikana ingene umuntu yoseha amazi yashira muri ico kintu bavuze ko ari umuvinyu ukenewe. Ico ari cyo cose kuwemera ivyo umengo bimeze nk'ibitaboneka, ivyo umengo ntibishoboka, birashoboka kuko atakinanira Imana. Amen. Muri izo ngero umengo muri izo ntango umengo ziracyoye niho umukama yanina harije izina ryiwe ngo haboneka umuvinyu urusha akanovera umwe wa mbere. Ivyo nyene umengo ntako bimeze, havuyemo umuvinyu urusha akanovera umwe wa mbere. Amen. Mbega icyo Imana yacu idashobora n'igiki. Nukuri je numva bintera akanyamuneza kenshi ntazi nyene nobashikiriza. Ivyo bintu byari bimeze uko, izo ntango, ikintu wiyogeramwo ukarabiramwo sico kintu woshiramwo ico kunywa. Ariko kubw'umukama, kuko umukama avuze iri jambo ni rya jambo ryaherekeza Petero akamubwira ati terera urusenga hariya, ati twaraye turaroba. Ariko kuko bivuze niyumvire ngira ngo Petero yoba yaributse rya jambo umuvyeyi yavuga ati caza kubabwira cose muragikora. Petero ati kuko bivuze ndatereye. Aha yari yabuze kuko bivuze icaza kukubwira cose kirashobora kuba ari ikintu kitashobotse kitumvikanye. Ingene babwira ikintu cashikiye cantumye nanje ndavyemera ko bikunda. Hari igihe tuvyumva tukavyumva mugabo kamengo ni ibintu bidashoboka. Narabayeho jewe nkitangura kuronka akazi, narose akazi ko kwigisha kuri kaminuza, ariko ndi umuntu asanzwe nigisha nahora niga kuko baraba ibintu vy'amanota aho sinohateba. Hama rero vyasaba ko ndinda kwiga, ndaronka uburyo bwo kwiga bucanye na bourse igihugu cantangira. Hanyuma haragera igihe natanguye kwiga ngejeje hagati barayimpagarikira. Umuntu w'umumama nka jewe muravyumva, warasize abana ugenda ugaruka, ni cyari ikintu gikomeye, irahagarara bisigura ko nta cyari kigishoboka. Nukuvuga ko byasigura ntiyari jewe jenyine, hariho n'abandi. Byasigura ko ntaha jeho nari hafi, hariho abaheze mu gahinga kuko batagira uburyo bwo gutaha ngo babihagarike nyene. Ndataha ndagaruka aha ndabaho ndi mu mwijima ngenda nibimaramare. Umuntu wese duhura mbaza ati mbe none warahejeje, nkaburisha ndamwishura kuko sinari naretse guheza kuko ntabishoboye, nta buryo nari mfise. Ndagenda nivyo bimaramare ariko nguma ngenda kwa Yesu senga nta kundi nahandi nari kuja. Hanyuma hakaba abantu bantera intege bakambara ati kubandanya. Je nani hava none mfe kubandanya, je ivyo bimiliyoni nzobikura hehe? None nobandanyaho vyogenda gute? Hakaba abantu vrema bitera ikigongwe bakantwara bakanshira ahantu mu biro nkamera nk'umwana ati umviriza icara ukore Imana izoguha ayo mahera. Bikanka Imana izompa ayo mahera none izoyampa gute? Haciyumvira miliyoni 40 zizova nkakibura, umva ko kidashoboka. Ndabaho umwaka wa 2014, umwaka wa 2015 ugeze hagati numva ijambo mu mutima ngo umukozi abegwa n'impembo. Umukozi abegwa n'impembo. Numva nukuri Imana yikubwiye urumva. Ntuze gusiguza ngo mbega washatse. Okay, nukuvuga ko rero ntorindira ibintu mbanze nkore. Hama nzoronka. Murumva ko ibimaramare byari byose, emwe n'abana bagaheba bakabaza ati mbe none ga mama warahejeje cyane wahejeje. Umva namaramare. Caniha ishingiro nti Imana iravuze. Imana ivuze ko umukozi abegwa n'impembo. Jewe ndagiye gukora. Sinobabwira iryo jambo ryazananye inema, ndaronka inema yo gukora ico nategereza gukora. Ndakora ntabona ibintu biva niyo bija. Mugabo ndakora ndabandi waravuze ko umukozi abegwa n'impembo. Ndagiye nkakora nkaruha nkabura uburyo nkagerageza.
nza mbona umwaka ndagera ahantu umuntu yankurikirana naza ndabirungikira ambwira ati rero je mbona ibintu biriko biragenda neza ingo niteza ati ngo udepose kurazi umuntu abwira gutyo ingo udepose ku mutima none wewe wowe uzi ko ayo mahera atafise kiri kibazo rero umva hari hageze muri ntankana ca ntangura ukwemera ndafata urupapuro ndavuga nti ubu rero none ngire gute reka nterereze ndandika amazina y'abantu bose nibaza ko bonterera ngejeje hagati ndabona umuntu aje umbe ivyo uriko urandika n'ibiki aha niko ndarondera amahera none ko ntaja kuyiba je nkeneye guheza ati tuvuga ntibikino ati zana turabe yari umuntu ntobiziga ndamwereka ngo naya ntego uje nzoyaguha nzoyakurira ivyo ni ibintu vyabaye muri uyu mwaka nyene je nzoyakurihira tekana wamengo ndarose ayo mafaranga aca arayampa zari miliyoni 20 arayampa ati wewe uzogenda uko ubishoboye buhoro buhoro uyampe ati mugabo jewe ndaguterereye utegereza kuva muri ivyo bintu ijambo iyo umuntu aryakiriye kana irahinduka Edeni ivyo ni ivy'ukuri Imana iriho kandi Imana iracavuga n'uyu munsi kandi Imana nta muntu n'umwe itokwibwira ufa kuyirondera n'umutima wawe wose mu bikugoye irakwiyereka nivyo nagira numve nohereza ko ariko imbere yuko ndangiza hariho umuvukanyi ngaha nawe nyene afise intahe kuko amajambo turayavuga akamera nk'umengo turiko tuvuga ibintu vyo hejuru nagira mu kanya gatoyi atubarire nawe uko yabonye umuvyeyi Bikira Mariya amufasha akabona ijambo aryumvirije agakora akabona ingene umuvinyu umusesekara bitumumviriza tugire Kristo umuvukanyi arahejeje kuvuga ko iyo twumvirije umukama avuga tukamwumva bigatuma dukomera kuri iryo jambo tukaronka aho duhagarara kugira ngo ntitugume tuzungurukana n'isi canke ngo tugire kuvyo abandi batubwira. Jewe naragize mariage mu 2010 hanyuma haheze amezi 4 ndasaminda menye ko nasamyinda ndaje kwa muganga baca baravuga bati iyo nda yawe ni non évolutif no kuvuga yuko idakura baca barondera ingene bokurayo ivyo bintu barabikora hanyuma babikoze ndataha ariko n'umubabaro mwinshi kuko iyo umuntu agize mariage murazi yuko aba yiteze kuronka ikibondo hanyuma ubugira kabiri kandi ndasubira ndasama iyindi nda bigenda kwa kundi abantu benshi abavukanyi inshuti abagenzi bavyumvise bamwe bakihuta bavuga ngo ja mu Rwanda abandi ja muri Canada abandi ja hariya ja hino ariko jewe n'umushinga ntahe wanje turicara turaganira twumva ko tudakwiye kuja kuvya abantu bavuga ariko twicara tukabaza Imana ico twokora tuca turasenga turi babiri dusenze Imana ikiraduha ijambo rivuga ngo inyuma y'ivyo nzogaruka nzoshinga ihema rya Dawudi ryari ryarasenyutse ivyasenyutse vyose nzobivyura kugira ngo abantu banini haza umukama wibuke Imana yabo. Iryo jambo turarizirikana turumva ko Imana iduhumurize ko inyuma y'ivyo
atagisa n'icabaye kizosubira kuba. Turavyakira tubishira mu buzima bwacu. Ivyo batubwira hanze ntitwasubiye kubigenderako. Baravuga tukitabira kugira ngo ntitubakomeretse nabo nyene cyangwa ngo babone ko tutabumvira. Dushitse mu nzu tukabiganira tukavuga tuti bareke bivugire, turazi ko turindiriye ico Imana yavuze. Hanyuma inyuma yaho candasaminza, ndayisamye candagenda kwa muganga. Muganga ndamwiganira ivya mbere ingene vyagenze, acavuga ngo nta kikivamwo, wajutevye wari kuza kare nkakwandikira imiti. Acaravuga ngo reka mfe kukwandikira imiti, ngo nta nama examen ndagutuma. Acarayinyandikira, mugabo jewe ivyo muganga yavuga numva ni muganga nyene n'umuntu, ariko Imana yaravuze. Shitse muhira ndabibwira umushinga ntaye wanje, acavuga ati ujya ni muganga nyene, reka Imana yaravuze. Iyo nda irakura, uwo mwana arakura, hanyuma ndamwibaruka, turaninahaza Imana, abantu baraza baraninahaza Imana, baribuka ko Imana ishoboye. Tugire Kristo. Kongufite amahoro, kongufite urukundo, Mariya imawe jambo nakwihaye, ibanje byose nuzakire, nishize mu biganza byawe, Mariya. Kongufite tugere Kristo. Turaje kumva inyigisho ikomeye cyane, mbere ni naco civugo twatoye kugira ngo muri iyi minsi twareko turinagura mu kwemera kitubere iciyumviro shimikiro. None nagomba ndabasabe n'ubwubashi bwinshi ko muntiza amashi dukurure ubwatsi umuvyeyi. Murakoze cyane. Turaje kumva yuko mu byo dukora byose twogira ubugamburutsi, ubwa mbere tukumviriza, hama tugashobora kurangura n'ubugamburukira ijambo twumvise, kugira ngo dushobore kugabana ibyiza biruta ibindi, nk'uko ikana mu bugarire abagamburutse bakumvira umuvyeyi Bikira Mariya bakuye ibiruta ibindi. Mwumvise yuko ikana mu bugarire hageranywa n'umubingobingo, yadusigura umubingobingo icaje ko ari ikintu kigoyagoye. Noneho murakibona, dufatire ku musigati, murabona ko ufite ingingo, wogenda aravunagura biroroshe, muramuyigura, murabona ko byoroshe guhimbagurira umwe wese. None ikintu gihimbagurika nikigira ubukomezi bunini. Mbwa muri ivyo bihimbagurika niho hava ibikomeye, niho hava ivyo twofata minenegwe, ariko ivyo twofata minenegwe bikaba bikomeye gusumba.
none rero ntitwigaye rwose ntitujye ngaho ngo twikengere cyangwa ngo twihebure muri iyo magara make yacu, muri uwo mubingo turimwo, muri ibyo by'intege nke turimwo, umukama twumviye Bikira Mariya ahakura ibintu bikomeye, hakava mbere umuvinyu uryoshye cyane umwe birengagiza abantu bose bakatuvomamwo nako bakatunywako, reka mvuge gutyo ko bavuze umuvinyu twumvira gushira mu nda, bakatunywako bagahimbagwa, hanyuma kandi hakaba akanyamuneza. None rero duhezagira Imana kuko itwigishije ibikomeye. None rero nk'uko twagiye turabimenyeshwa, ejo ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi ukomeye cyane. Ejo haheze twarize ibitari bike mu bintu bishobora kudukomeretsa bigakomeretsa umutima n'ingene twokira. Nibaze ko twamaze gukira, twamaze kwikiranura n'abo twakomerekeje n'abadukomerekeje. None rero ejo ku munsi wa gatanu ni umunsi hatekanijwe inkuka y'imisa y'ukubohoka. Mu rwego kubohoka rero bizohera ku gusaba ikigongwe, tubanze twibohore kuri twebwe nyine, kuko natwe turashobora kwibera igikomere kuba imyanduruko yo gukomereka. Ejo rero inkuka y'imisa irangiye mu gitondo hazoca haba ugusaba ikigongwe kuri umwe wese, gushikaho twese tuzoba twitunganije n'umukama. Abashobora kuba bavyumva, abatavyumva kiguma mu bikomere kibambaza, muga nibaza ko atabarimwo ngaha, twese turagomba gukira ivyo bikomere. None rero ejo imisa iheze hazoca haba ubwa mbere ushengera Yezu mu Karisiya, tumutura ibyacu byose, twongera dusaba n'ikigongwe ku vyatubabaje, ku vyadukomerekeje, kugira ngo ibi ntango yo gukira ibikomere byacu. None rero muratumiwe kuzoba muri ngaha. Noneho duhishije ejo nta bikorwa biri hari, kuvuga ntihazogira uwanga gukira, yiyatse gukira bizoba bimuvuyeko. None nibize bituveko kuko twaracunguwe, turi abana b'umukama, abana b'umuvyeyi. None rero kaze ejo mu gitondo kugira ngo dushobore gukira. Ariko kandi mwaramenyeshwe yuko muri iyi minsi tuzogira igikorwa c'urukundo. Iyo umuntu akize yifuza no gukiza abandi, yifuza nuko abandi boba mu kanyamuneza nkawe. None rero turafise abantu hagati y'utuzitizo twibaza ko bari mu magorwa canke bari mu bukene, bari mu magara make, bari mu bushobozi buke. Aboro bacu muzoze mwiteguye, mube muritegura ko bizoba ku munsi w'Imana. Ariko kugira ngo tuvyitegurire neza, hariho abantu twatekanije, umuntu ashobora gufasha uko avyiyumviye. Hariho amabahasha muraza kuyatora dusohotse ngaho, bazohari abantu bari hajya hanze aha canke hariya. Ayo mabahasha muraza kuyatora kugira ngo umwe wese ico umukama yamubwiye kugira ngo afashishe aboro ashobore kukirangura n'umutima wiwe, kandi mukamenya make kiwe ku mutima. Si ngombwa ko turinda kuvyerekana ngo abantu babibone twambare hejuru, ariko ubishize mu kintu kitabonerana ukabiyaga n'umukama wawe birafasha gusumba, kandi umutima wawe ukawutekanye kumwe n'Imana. Hanyuma igikurikira nuko hari abantu kubera ibintu bidukomeretsa biba ari byinshi, hari aho usanga wagiye mu mwiherero w'umutima wawe bikakugora gukwiza mu mutwe, bigasaba yuko usaba iyindi mfashanyo. None rero ngira ngo bava ntabivuga neza, ndaza gusaba umuvukanyi umwe, abantu bakeneye kute barabateguriye ico bafasha, abo bafasha. None ndasaba
ndaza gusaba umwe ashobora kubivuga kunsumbya jewe. Abakozi b'Imana, abakozi ba Radio Maria